ikiringo cyo kwandika abari bacerewe kwiyandikisha mu matora yo mu mwaka wa 2020 ngo cyararangiye. Aha rero mbere ngo n'utugorane duto duto twibonekeje muri ico gikorwa twaciye turonka inyishu bidatevye. Bikaba rero bimwe mu bishikirizwa n'umukuru w'umugwi Seni, umugwi ujejwe kuraba ibijanye n'amatora, umushingantahe Pierre Claver Kazihise. Hakaba rero hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Reka twumvirize ibi n'ibindi byinshi yashikirije ku bijanye n'amatora yimirije. Twabahamagaye no munsi kubera yuko twihaye ihangiro ry'uko Seni iriko irategura amatora azobera ku mugaragaro, amatora muteza gukurikirana ibyo byose biriko birategurwa kugira koko mubone ko amatora meza kandi atunganye. Nsubiye kuri iki gikorwa twakoze kuva igenekerezo rya 9 Kigarama gushika rya 12 Kigarama, ni igikorwa cyari ku kirangamisi hanyuma kandi kirarangurwa nk'uko byari byateguwe. Cyari igikorwa rero ubwa mbere cyo kwandika abatari bashoboye kwiyandikisha igihe c'itora ry'ibwirizwa shingiro berimanikwa ry'intonde. Seni yaratoye abakozi bashika 7,614 kugira ngo bakore ico gikorwa. Mugabo kandi ntibari bonyene, bari bashigikiwe n'abakozi ba Seni mu makomine bajya twita abasesi, abakozi ba Seni muri province bajya twita abasepi, n'abakozi ba Seni ku rwego rw'igihugu. Muri rusangi rero icyo gikorwa cyagenze neza cyane, naho hatabuzemwo utugorane, ibyo nibisanzwe. Tukaba rero dukengurukira cyane abakozi bose ba Seni bitanze kugira ngo ivyo bikorwa bibiri biranguke. Turakengurukira kandi abandi batubaye hagufi, hariho abajejwe intwaro, abajejwe amashure n'izindi nyubakwa ivyo bikorwa byabereyemwo uko baratworohereje, hari abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane. Kandi ntitworeka gukeza n'abene gihugu bo bavyitabiriye ko bitegerezwa mu mutekano ntangere. Utugorane mu gushira mu ngiro ivyo bikorwa twarashoboye gutora inyishu n'ingoga. Aha nuvuga cyane nk'intonde ku mayandikira mwamwe 2 canke 3 ni makeyi basanga bafise urutonde rumwe kuko twari twitekarije zibiri, hanyuma bagaca basaba gwa kabiri tukarubahereza bidatevye bukeye bagaca barumanika nagone. Hariho kandi intonde zitamaze imisi zari zigenewe, naho nyene ni hake cyane 2-3. Mugabo kandi mwomenya yuko intonde hariho urumanikwa, hakaba n'urutonde urya mukozi wa Seni yaguma nawe akurikiranirako. Murumva rero niyo habuze rumwe urundi rwaca rukora. Kuvyerekeye kwandikwa hariho igitabo bandikamwo, kandi kimwe cyose cyashobora kujamwo amazina 300. Kumanyandikiro hose ibyo bitabo byariho, mbwa harabonetse hamwe abiyandikisha babaye benshi cyane. Turategezwa rero kurungika ibitabo bindi kugira ngo bashobore kubandanya biyandikisha aho hari mu yindi. Mbega none muti iyandikwa ry'abari batashoboye kwiyandikisha mbere ryagenze gute? Ngira ngo murazi yuko twari twashikirije ko intumbero cyane y'iryo yandikwa no kugira ngo abende gihugu bose babishaka bashobore kuzogira uruhara mu matora. So kubera yuko abiyandikije ari bake namba, abiyandikije ni benshi cyane bari bamaze kwiyandikisha. Mugabo twavuze tuti n'ababishaka bose ko ari akaryo nabo nyine bo kwiyandikisha. Ako karyo rero kari kahawe cyane nk'abantu batari mu gihugu, abantu bari bahungutse
cyangwa se abandi baba bari bafatiriwe n'izindi mvo igihe iyandikwa rya mbere ryari ryabaye. Twari twagize ingereranyo yo bazo kwiyandikisha yuko bazoshika nk'ibihumbi 100. Hanyuma turavye ibitigiri twashikiriye ba province yose mu mayandikiro yose uko ari 3,887 twarashoboye kwandika abantu bashika 117,863. Muri abo abagore ni 52,343, abagabo ni 65,520. Abo bose rero murumva uko bangana 117,863 tugereranije n'igitigiri c'abari bamaze kwiyandikisha dusanga ari 2 n'uduce 3 kwijana. Murumva ni bake cyane kandi bisanzwe kuko abenshi bari biyandikishije, mugabo byarahaye akaryo abo bandi batari barashoboye kwiyandikisha kugira ngo nabo baje mu rutonde rw'abandi. Muri abo bose tugereranije ibitigiri mu ntara zitandukanye, hariho ibitigiri bisa na byinshi mu ntara zimwe zimwe, mugabo kandi birumvikana kubera yuko ari intara nk'abahungutse bashikiramwo, murumva baca basumbya izindi ntara kumbura atabahunze cyangwa atabahungutse bajemwo. Izo ntara ni nka Kirundo, habonetse abashika 9,264, hari Muyinga, hari Makamba, hari Ruyigi, hari Ngozi, hari n'igisagara ca Bujumbura. Murazi ko mu gisagara abantu igisagara kibakwega bakaza ari benshi. Na hari bisanzwe rero ivyo bitigiri mwumva biri kure y'ingereranyo yacu. Tuzosuzumira hagufi bitigiri by'uburere bumwe bumwe kuko twarabonye nk'abafatanywe amakarata karanga muntu y'amagenda nko ngaha muri meri ya Bujumbura. Murumva rero bizotuma turaba neza yuko atakindi cyo bacaraciyemo n'ahandi kugira ngo tushobore kugira ngo tuburizemwo abagomba kwiyonona. Turetse uko kugerageza kwiyandikisha muri ubwo buryo, harabonetse abantu bagerageje kwiyandikisha kabiri. Aho ni nko muri Karusi kuko barafashwe kandi barahanywe. Twokwibutsa yuko kwiyandikisha akarenga rimwe ari icaha cyo kimwe no gushaka gutora akarenga rimwe nyene. Ni kuvuga rero abantu mwe nabo nivyo ko bakurikirana bakabahana. No mu matora nyene tuzosaba koko yuko rutungane kuba maso kugira ngo abantu barenga amategeko babahane, kandi tubarire abo barashoboye kwiyandikisha kabiri ko bashobora kuba ahubwo barifutishije, kuko nibyashika mu mashini zacu turashobora kubibona. Baze batangare rero basanze yuko nk'amazina yabo yanyitse kumbure aho bashaka kugira ngo bagiye kwiba. Mumva munguraga niyo maze tuvya murabizi, birashoboka yuko bigenda gutyo, mugabo twizere yuko atabenshi babigerageje. Muri rusangi rero ibitigiri twaronse biri hafi y'ibyo twari twiteze. Tugiye kubitosora kugira ngo turonke ibitigiri ntabanduka. Ndega mutimaniko ry'intonde fata kibanza ryo ryagenze gute? Murazi yuko iryo maniko ry'intonde kwari kugira abene gihugu bashobore gusuzuma ko amazina yabo ariko kandi yanditswe neza. Abanditswe nabi bakabakosorera, abatari ku ntonde bakabivuga kugira bazibasubize ko. Kandi ico gikorwa cyarakozwe neza. Hariho mbere n'abarondeye kugira ngo bimurigwe aho bashobora kuba botora muri kino gihe. None muti ibitigiri twashitse ko nibihe? Turavye ico gikorwa twasanze nk'abantu twashoboye gutunganiriza bari
barakuwe ku ntonde, ni ukuvuga abantu batasanze amazina yabo ku ntonde kandi bariyandikishije bafise amaresipisi canke amakarite y'itora, bashika 2,768. Murumva vyaragize akamaro cane, nk'abo bantu ntibotoye, mugabo ubu kubera yuko habaye imanikwa ry'intonde, abo bantu bazotora ukuri kwande. Ikindi naco ni cerekeye abari banditswe nabi, bo twasanze ari benshi gusumba, twaciye dushobora kugira ngo tukosore ari amazina, ari umwidondoro, ari nimero za karangamuntu n'ibindi. Abo bantu bashika 26,000 n'abantu 11. Murumva rero akamaro k'iryo manikwa y'intonde. Ikindi naco kuvyerekeye gufutisha abo batagifise uburenganzira bwo gutora, twaratoye ibitigiri bishika 1,727. Mugabo rero ico gitigiri gisa na kirekire cane, tuzogerageza kugihinyuza kugira koko ugukurwa ku rutonde habe hari imvo ishemeye. Kubasavye kwimurirwa mu yandi mabiro y'amatora, dufise ibitigiri bingana n'ibihumbi 63 n'abantu 13. Mugabo aha twovuga ko twabonye ko ku mayandikiro amwe bitakozwe uko vyategerezwa, kuko ushaka kwimurwa yategerezwa kubisaba aho nyene yipfuza kwimurirwa, aho yipfuza kuzotorera. Kandi ngo birumvikana ko nanone umuntu asaba kwimurwa nuko aho amubera hagufi ariho asanzwe ari vyomworohera. Abo aho batabikoze gutyo, kumbure n'abakozi ba Seni bashobora kuba baragizemo uruhara kuko bavyemeye kubakorera uko bidategekanijwe, nk'abantu barungitswe aho bogiye aho bazotorera nyene bakarungikwa ngo wewe uvuye ngaho uzogenda gutorera hanaka. Ivyo ntibishoboka.